Ndabaramukije cyane mwebwe muko madukurikirana nitwa Flora Jackson ndafise ikintu nashaka kubasangiza kuri uno munsi ni jambo dusanga muri Kuvayo 3 murongo wa 14 wa 15 Imana irikiribarira Mose ati Imana yishura Mose iti nduwo ndiwe kandi uko abari kuzobwira Abisirayeli ati ndiho yabantumyeko. Imana yongera kubarira Mose iti uku abe ari kuzobwira Abisirayeli uti Uhoraho Imana y'abasogokuruza yabantumyeko niyo Mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Iryo niryo zina ryanje gibihe bitazoshira. Iryo niryo zina rizobabera icibutso canje uko bihe vy'urunganyo rwanyu bizogenda bikurikirana. Uyu munsi Imana ikuntumyeko kugira ngo ndakubwira ngo nduwo ndiwe niyo Mana yawe kandi niryo zina ry'urunganyo bizogenda rikurikirana. Uzoyibona ni ibintu iryo zina Imana ije kugira ngo nduwo ndiwe muri ivyo uri kuracamo, muri ivyo uri kurabona umengo ntibikunda, muri izo mbombane, muri yo impasse urimo, Imana yaje yakubwiye ngo nduwo ndiwe. Ndazi imigambi ndagufitiye ko ari imigambi y'ivyiza iy'amahoro kugira ngo ugire ivyizigiro bizima vyakazoza. So ntucike intege, irakubwiye ngo nduwo ndiwe. Ndakuzi gusumba uko wizi, n'ivyo urimo irabizi gusumba nuko bitahura. Fata prends courage, ongera kandi ugira intege, haguruka muri aho umengo ucitse intege, wegera Imana kandi yakubwiye ngo nduwo ndiwe. Ikwitayeho, irakwitwararitse. Murakoze.